Hey, what's up? Wakunda Magic Channel TV, wakunda Plus 257, wakunda entertainment, wakunda showbiz muri rusange. I hope ko meze neza. Iyi ni Magic Channel TV, ni Buja News. Twese kandi kugaruka kubabwira indirimbo z'abarundi banyu, abaririmbyi banyu, abaririmbyi bacu niko novuga. Maze ko n'abandi DJ nyine bari kumwe na Sisi kukukuku. Gute Sisi? Sava. Meze neza cyane gose. Ndamutse wakunda wa Magic Channel TV. Ndaramutse abakunzi ba Magic, nize ko meze neza, nanje meze neza. Yego, hama nanje meze neza. Jeni ba. Weruka tari kumwe na Simbizi wose mavumba. Uno musi turi kumwe nande. Muramubona mwese umuntu turi kumwe. Unasu ndini STARBOY the sheep. Wagwan. I'm STARBOY the sheep. I'm the #1 presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Don't forget. So, numusinagiriba kwe turi kumwe na Sisi, turi kumwe na numusaza Dikra. Uko biri kose nibaza ko kiganda kiza kugenda neza. I hope ko biza kugenda neza. Just spere ko abantu bako baturikana biza kugenda bye. STARBOY meze neza none. Meze bien sana. Kandi baze kutubabarira mu gihe dutanga ikiganiro tunezerewe. Niho tuba turiko turaja muri ni entertainment ko kora abana mission. So murabizi Buja News ngene twama dukora kandi murabizi twama tuba ibintu bimeze neza cyane. Ni kubabwira indirimbo z'abarundi zasohotse muri iki gihe. Muri izi ndwi zibiri zihaciye indirimbo z'abarundi zasohotse. Turahera ku ndirimbo yande, turahera ku ndirimbo ya Africa Mkombozi. Uzi kuvuga kumva ho kuvuga urakuga. Inyigisho z'abakuru ziyaye abana barakura. Inyigisho z'abantu ziyaye abakuru barafuba. Nipantaro y'umwana ku muntu mukuru ikikiboka. Ndifuza mugira umuco mubone nibitaboneka. Afrika hari inkende ko zidakika umuntu zikuze. Niza nkuru z'abana ngo akayabwa kuze kabingwe. Umuntu avyara umuntu. STARBOY Mkombozi aragarutse kandi muri politiki niko twavuga ko niko abantu benshi bavuze. Mkombozi aragarutse n'indirimbo iryoshe cyane yitwa Afrika. Kubwa warayibonye indirimbo yibonye gute? Indirimbo imeze neza cyane. Nashaka cyane ko Mkombozi nimwe mu baririmbyi iyo ariko arandika indirimbo arafata umwanya ukwiye. Akicara hana kandi akavuga ati nshobora kwandika ikintu kiza kwigisha abantu. Abantu kenshi bakunze kuvuga ati hip hop ni indirimbo iza ariko turayisohora. Ariko hariho kelke impanuro iba ari kwiratanga message kandi nziza cyane. Mkombozi rero numwe maririmbyi novuga yuko iyo basohoye igikorwa ni igikorwa kiba kirimo amajambo aryoshe kandi aza guhanura abantu batandukanye na cyane muri quartier tuba dutuyemo. Indirimbo ya Mkombozi iraryoshe, indirimbo imeze neza cyane. Ico no basaba ni kugenda kuyiraba kuri YouTube ya Mkombozi mu mundugiriza ama views n'umurundi n'umuririmbyi aririmba hip hop. Tuduze hip hop hejuru kuko ari mu baririmbyi ba mbere mu Burundi bazi hip hop ndibaza ko nabeshe ari mu ba mbere pe. Reka iyindi ndirimbo ikurikira Sitya ayivuge. Indirimbo ikurikira ni turajana Alvin Smith na Bwiza. Ni indirimbo vraiment iriko irabica bigacika. Ni indirimbo iryoshe cyane antwa abantu maze kuyibona murayibona. Ni indirimbo iri mu vibes irenze. Ni indirimbo uravye ifise amasanamu meza cyane. Baragerageje vraiment ntako atagize guys. Vraiment umuntu atarayiraba gende kwiraba. Ni indirimbo iryoshe sana nawe yumvise vraiment murehe kubabanira ku ma views. Dufatane mu nda dukundane. Umuririmbyi yashoboye ko gushamwo inguvu, of course akashira inguvu nyinshi agakora video nziza, audio iraryoshe. Muri kumvanira tugende tubahaye ama views, bakeneye ama views kuko uburyo ni bwinshi baba bakoresheje. Oh my baby, my baby, my baby, my baby. Oya simusiga kuko je ndiwe. Kwabanira sinzi ko STARBOY umaze kora challenge kugira tubandanye kwisupport. Yes, narayikoze. Bari indirimbo ya Alvin Smith yakoreye mu Rwanda mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Niho yasohoye umuririmbyi Bwiza. Yari yagiye gukorana yari yagiye mu bintu bya media tour niba nibeshe. Ariko acavuga yuko adashobora ni nk'umuririmbyi agiye hanze nashobora kuva adagoze ikintu. Alvin Smith yaciye avaye akoze indirimbo na Bwiza. Turibaza ko atari indirimbo yonyene yakoze. Twarabonye ari muri studio na Juno Kizigenza. Ndibaza ko hariho n'ikindi kintu bafitanye na Juno Kizigenza. Ni indirimbo iryoshe cyane y'urukundo. Ni indirimbo nkuko Alvin Smith abivuga
yamutwaye amahera menshi yamutwaye uburyo bwinshi nimba turi abantu beza nta kindi kintu ugiye kumufasha nta kintu na kimwe dufise twamufasha Alvin Smith twese twamufasha no kumudugiriza ama views tukagenda kuyiraba kuri YouTube sinzi nkayo STARBOY na cyane kubera ko yavuze yuko indirimbo ye bamutwaye $300 kugira ashobore gukora audio gusa bamwe barakritika baravuga ati hano mu Burundi kuri $300 ni hafu miliyoni so studio ziwacu ni 150 million y'amarundi bibaza gufata ajya amafaranga akayazana muri studio ziwacu yari gusohora indirimbo nyinshi ariko Alvin kubwiwe yavuze ati je natanze amahera menshi kugira ngo ikintu cyiza ufise aba producer mu Burundi ari abakora n'abadakora yavuze ati sinshobora gukora indirimbo mu Burundi reka nemere ntanga kanoti gakwiye aho yagire ko arashiramo n'amajambo aravuga ati yago yaramfashije kugira ashobore kuriha studio mu Rwanda urumva $300 n'amafaranga menshi cyane ari mu baririmbyi bemera abareconnaissant ikintu umuntu yoba yarabakoreye ari baririmbyi bavuga yuko yaravuze yuko yagwari yamufashije mu gihe Alvin Smith amahera yari yamuheranye na baririmbyi bakeya bashobora kwemera ico kintu kwa baririmbyi Jesse umuntu waririmbyi wacu benshi ba faking life ya bara faking ubuzima nashobora kwemera yuko Bface niwe amaya bivuze niwe amaya yanabivuze no mu ndirimbo ziwe dikanda nakunganire ngaho onye uno musi novuga yuko music n'amafaranga ushobora kuba ufise inoti uri umuririmbyi twafise abaririmbyi mu Burundi bafise inoti nyinshi reka ndabivuga uko mugabo gasanga indirimbo zabo nta kanovera zifise ariko kurondera hari abantu bandika indirimbo bajya ba Obelix n'abantu bazi kwandika bamwe bandikiye abastar ba Big Farias n'abandi batandukanye so kubera iki ufise inoti udashobora kurondera bajya abantu bafise impano yo kwandika akwandikira indirimbo iryoshe uyiririmbe ushiremo kakanoti kawe hama indirimbo igira uburyohe so abaririmbyi barakwiye gukora uko kuntu bakara abantu bazi kwandika bakabandikira umuziki uryoshe ufise amajambo kandi afise impanuro kandi gusohora indirimbo ari gusohora hit hari no gusohora umuziki uryoshe hari no gusohora urobe aro umuziki uzokwamaho ari imiziki tuvuga yuko ari imiziki izokwamaho hari n'indi miziki ya hits nayo ni umwanya mutoya bro ni indirimbo y'umwanya mutoya mugara umuziki ari indirimbo za kera za Fizo n'ubunye tukicumviriza n'ubunye na Fizo umwari ati niza indirimbo zawe wewe mera ndashobora ko indirimbo iri hafi ubusa ya Fizo si indirimbo yamaho ni indirimbo twamaze ko turumviriza ni hits mugabo ni indirimbo yamaho ibihe byose mu gihe rero wanditse ikintu neza mu gihe wanditse indirimbo neza vraiment indirimbo yawe izorabwa kandi indirimbo yawe izokwamaho so ni mugende murabe indirimbo ya Alvin Smith ari kumwe na Bwiza ni indirimbo ikaba byigenzamo neza kuri YouTube so STARBOY atwala iyi ndirimbo ngira mvuge novuga yuko ni featuring ya Alisano n'umunyarwandakazi ari kumwe na Fik Famake bayise Say Less ari kumwe ndetse na Sadbi kuva muri Empire Avenue ni indirimbo ugaragaje kuraba amasanamu novuga ko yakorewe mu gihugu cy'u Burundi ya Sadbi araza kuyarungika kugira bashobore kuyashiramo ni indirimbo imeze neza vraiment respect kuri naho ndi kureba indi ku mutima ntikiruwe amaraso urigije shanje watali Sadbinje neza Jana amavuga misi yose abarundi tugiye gukora collab bro na kintu cyo guftina bro na kintu cyo guftina ni turakubita bro na indirimbo vraiment yinje bien ça Double J bavuga yuko yumvise collab ni indirimbo numva ni baba ari abantu batinya collab bro mugabo abarundi bacu ngasadbi umubwiye collab aragerageza uko ashoboye kose aze gukubita hasi urumva indirimbo yarakubise hasi vraiment yinjiye neza respect kuri Sadbi ariko sinogena ntagize ico ndayivuze ko ni indirimbo mu masaha 8 maze kugera ku 21 by'ama views ari ugerageje kuraba ko indirimbo ikoze kuri Sadbi novuga ko badusondetse ku masanamu tuzo umuntu yafashe amasanamu ya Sadbi kugira ashobore kuyarungika hariya je novuga ko badusondetse kuri Sadbi ugerageje kuraba amasanamu ya mbere na ya Sadbi hari ukuntu menga atagomba gusa neza ariko biri kose katuvuga ati respect kuri audio novuga imeze neza cyane yabaye ikintu cha bien ni cha bien kabisa indirimbo bayisanga he indirimbo bashobora kuyisanga kuri Alisano n'umunyarwandakazi ndetse yanakoranye n'indirimbo tujikira uburirimbyi wacu Sadbi yakoranye uyu Alisano yakoranye indirimbo na Bface ndakwikundira novuga ko indirimbo nayo yabaye hit song iri kwira bica bigacika na cyane wacu Burundi so reka tuve kuri satura amabafure n'amabuye the marshal dusimbire ku muririmbyi Vishu Love yasohanye indirimbo na MB Data indirimbo yitwa ubabare
donc ibintu bya ububabare ya donc yitwa ububabare donc indirimbo iryoshe barahana barahana ni Mbidata yaragiye gusaba umukobwa Vishu nawe barahana nyene yamubwiye ati wowe wahehe ibintu byuko indirimbo iraryoshe menga ni bato menga ko barahana donc ni indirimbo iryoshe cyane mugende muyirabe kuri channel ya Vishu ni indirimbo na masanamu ifise mugabo Vishu turagusavye niba kurikana ikiganiro uzoduha amasanamu y'indirimbo kwera indirimbo iraryoshe cyane of course ego tukiraho nyene kuri Mbidata yashoboye gusohora indirimbo yitwa Malokwe indirimbo vraiment nayo nyene iraryoshe tumira abantu taje kwiraba mugende muyirabe ni indirimbo ifise amasanamu meza irimo vibes iratambika yashoboye kuba yayifatanya mu iyo ndirimbo hashobora kubonekamwe n'undi muririmbyi yitwa Orga aririmba ni indirimbo vraiment iryoshe cyane iratambika vraiment abaririmbyi bacu baritanga ntako batagira ariko umutima w'urukundo babanze bakundane hagati yanyu bafashanye natwe abakunzi b'umuziki indundi tubakunde tubashigikire tugende kuraba indirimbo Oh malo kwe kwe kwe, oh malo kwe, oh malo kwe kwe kwe, oh my friend, oh malo kwe kwe kwe, oh malo kwe, oh malo kwe kwe kwe. Indirimbo vraiment iraryoshe cyane, iraryoshe gose, iratambika, vibes irimwo nibisazi. Gusa nyene hari ukuntu nyene dumega ntidukundana niko tubashigikirana tumwe dushigikirana tubashigikiye tukubateza imbere umuntu yamaze gusohora amafaranga yiwe akagenda hagira video agasohora audio biba byumutwa amafaranga menshi cyose yuko Mbidata atakino muri management Mbidata ariko arikorana wenyene ni Mbidata cye mu bintu bigoye cyane ubonye Mbidata vraiment tugiye kumushigikira kandi anafise account ya YouTube bishasha iyo yarafise na yagifise ubu onye bibanye n'ibintu vya management na management y'ubu wapi n'ibintu vya management bamwase account yiwe Mbidata araduke kumushigikira tugende kuraba indirimbo yiwe shasha ifise na video ya bien STARBOY sinzi ko arafise video ya bien ni indirimbo imeze neza cyane ni Mbidata azi kwandika bro ni nawe muri ari mu baririmbyi bandika indirimbo man zidapfa gupfa nifa nawe ari hit song nifa gupfa numwe mu baririmbyi batumye umuririmbyi Dramati aje hagaragara tukamumenya ati Dramati no ku ndirimbo basoranye na Mbidata vraiment ni mugende mumumvize Mbidata so utaje kwiraba agende ayirabe ikindi kintu sisi noshobora kuvuga kuri Mbidata apari kuva muri management n'umuntu novuga numwe mu baririmbyi apari muri rimbyiroriro numwe mu baririmbyi novuga ko basohora indirimbo nyinshi mu kanya gato kandi ugerageje kuraba point 4 ugerageje kuraba amatitle y'indirimbo ziwe Marokwe Karimba ibintu yirekeremo tutamenyereye amajambo ibintu tuba tumenyereye yandika indirimbo nifa gupfa kandi afite tumenyereye kwibwabo ubwo biri kose azi kuririmba sana azi kuririmba mugende mushigikire kuri account ye ya YouTube uraba indirimbo yaryoshe cyane vraiment mumushigikire video ni nziza indirimbo iratambika ahantu mu masho yose aba mushiremo aba maboati aba ahantu hari ibirori indirimbo yiwe muyivuze aba DJ namwe muba mufise igikorwa canyu bya mushobora gufasha abaririmbyi banyu indirimbo zabo muzivuze muri rwa rukundo nyene aho mufasha guteza of course no musi naho indirimbo yindi novuga yuko yamaze kujagaragara imaze umunsi umwe ni indirimbo yitwa Mukama by Benturo yahoze ari muri Empire Avenue ariko no munsi yaravanye na Empire Avenue inyuma y'ifungwa giyiwe yavuye mu gasho yamaze kuva muri Empire Avenue ni bimwe novuga byatangajwe na nusanzwe atwara Empire Avenue ari Sabi akija mu mimbati no muntu turamukuyeyo aragiye arafungwa turamubura ataraja mu gasho yarakiri muri Empire ariko amaze gushikayo yanagiye mu gasho Benturo yagiye mu gasho yaravuye muri Empire yaracikorana uko biri kose ugerageje kuraba indirimbo iraryoshe amasanamu kuba dufise uburyo buke ariko tugakora ibintu basi umuntu ashobora kuraba akavuga ati ibi bintu hari cyo bimaze so uko biri kose isanamu yaragerageje gukora kandi yaragerageje no kuzayo
ari updates yabijya bintu byari bimaze iminsi biba byo muri Of course. Serbia ibintu byuko yaranabivuze indirimbo iheze yaranashizemo Serbia Lactase ya bon ni indirimbo tugiye indirimbo ya Bentour kuraba iryoshe vraiment indirimbo ya Bentour iraryoshe aya maheruto kubaka mwizi ati ayo mugabo nayo murara mu gifu mbega warabonye aho umugore yatwaye inda atabiri mbega warabonye ayimarire mu muntu yiyicariye Mr. Chauffeur gabanya ko kariro nawe nyene mumushyigikire ni Bentour azi kuririmba vraiment nawe nyene n'umuraperi mugenda mushigikire abaraperi bacu bro bariko barakora cyane gose kabisa bariko barakora neza mugenda mushigikire Bentour murumva nawe nyene ko yikorana inyuma y'ifungwa giwe aragarutse aradusohera indirimbo yitwa Mukama indirimbo iryoshe ninasabia posize linki warayipostinga ati yaragize na commentaire arandika amajambo nimwe tuko turabona tusigaye tubona Big Fizzo postinga linki ya Sadbaga postinga ibintu vya Big Fizzo Big Fizzo yaravuze yuko man nta kintu na kimwe none bro na mahera bariko barabikuramo aya mabifu yabo yaravuze yuko atamara ko barabikuramo narama yuko babikuramo rega mu beef yawo ifo rega ko bafatana umugongo bagakora kuko warabonye yuko na Sadbi mu Big Fizzo apostinze amalinki yiwe na Sadbi baraja kuri commentaire kandika ni ibintu bisanzwe kuko bonyene ubunye ko batangiye kubitahura bro umuziki wacu uriko atera imbere man ubonye ko batangiye kubitahura mugende mushikire Bentour ama commentaire menshi ama like na Bentour arakeneye ugasente ubwo twumvuga abantu mukora abantu mwogaiza amasho abashwa ubunye ni December irageze na Bentour murayo mumuha amasho kuko murumva yuko ariko arikorana amahera na hariko arava nawe nyene murayo mumuha amasho vraiment so tuve kuri Bentour dusimbire kwa Magic Soldier Kingorongoro nawe nyene araduha indirimbo ya bien araduha indirimbo ari kumwe na T-Max ari kumwe na Ines ni indirimbo yitwa Hatokombere abakuleta bajere begani kamata mashine gani ile kisoja kijeshi tunaingia vitani Magic Soldier pembeni na mati kisoja tuko pamoja mpaka leo masinichi indirimbo iryoshe cyane bro sinzi ko umvira indirimbo Magic Soldier Kingorongoro ni indirimbo imeze neza cyane ni indirimbo n'umurapere dukwiye gushigikira nimbara barapere dufise mu gihugu cyo Burundi reka mvuge batatu ba mbere Kingorongoro arimo naho novuga babihege usanga jemwo inyuma yo kuduha indirimbo njenje bari kumwe na Mutima baraduha njenje sawa n'umusaraduha yindi ndirimbo tuje kumushigikira Kingorongoro numwe mu barapere novuga yuko ari indirimbo yasohoye imvuga ngo hatanguye rupia ngo agaruka cibona numwe mu barapere novuga yuko bazi kwandika kandi ni indirimbo gerageje kumviriza uvuga ati uno muntu yakoresheje umutwe cyane kugira ashobore gusohora igikorwa cyiza so bajye bakape ofete bafise amajambo atari ya majambo nyene abantu batumenyereye iki bikurumva indirimbo zabo bashaka kwija hari ukumusha iyo ndirimbo yaririmbye iyo bari kuravuga yashoboye kuririmba hari amajambo ashobora gushamwa ibijambo bya kera iki nakaranga abakape bacu bazi kuririmba cyane ariko usanga ni abantu benshi badakunda sinzi kukunda kuraba kenshi mu biteramo amakonsera akunda kuorganiza abakape usanga kenshi badakunda baza gake cyane baza gake ni kubera iki none bon tukiri ku baraperi nyene bon just ndabona abaraperi bacu bariko barafashwa cyane kandi abaraperi bacu ni n'abantu ba mbere bafise urukundo muri bo sinzi ko murabibona Kingorongoro asohoye indirimbo Bface aramuposta Bface asohoye indirimbo Kingorongoro aramuposta sinzi ko warabonye nyajari Fabulous ari indirimbo yari afise Bface yaramupostinze kuri WhatsApp yiwe yaratanze link umenya nico kintu tuko turavuga ico kintu c'ama beef vraiment kihave nabonye bamaze kuri ayo ma beef niho n'abajya ba promoter bazobona yuko abaririmbyi bacu bariko barafashana entre bobo reka natwe rero tubafashe mani mugiye bonyene batariko barafashanya na numwe azoza kubafasha biragoye cyane igikuru nuko bamanza gukundana hagati yabo bagafashanya wazi urabye umuririmbyi agashobora gufata song y'indimbo y'undi muririmbyi ukibaza kare hari amabifu ariko ukazibona ubu ariko araposta link y'undi muririmbyi yabiryoshe cyane byagiye kubona tukiri ku baraperi nyene reka tuvuge n'undi muraperi yasohoye indirimbo ni umuraperi
ni gospel yumva yitwa Yeah, GN yasohoye indirimbo yitwa Papa. Bon indirimbo iryoshye cyane sinzi nawe nyene ko mwogenda kumuraba kuri YouTube mukagenda kuraba GN afite indirimbo iryoshye narasohora video mugabo iracari audio ni indirimbo imeze neza cyane ifite beats nziza ifite amajambo meza. Bon ni GN tutari tumuheruka ni n'umuproducteur akora indirimbo muri Jimmer 10 so nawe nyene mugende kumuraba afite indirimbo iryoshye cyane nawe nyene mu muha views nawe nyene akeneye ama views so nawe nyene anyarutsa duhe video ko indirimbo yiwe iraryoshe cyane ego tuvuye kuri GN reka dusimbire kuri Van Ice ase indirimbo ide ari kumwe na Kivumbi kuva mu Rwanda abaririmbyi bacu abaririmbikazi bacu ntako batariko baragira kugira tuzane ibintu bimeze neza ibintu bisa neza ibintu indirimbo iraryoshe cyane sinzi nk'umuntu atarayumviriza je nayumvirije rimwe ndayumviza kabiri indirimbo vraiment iraryoshe ifise video nziza ifise qualité vraiment ego hama tuye kubabanira indirimbo iraryoshe utayumviriza genda yumvirize muri gwa rukundo nyene dufashanye bakeneye ama views ndasubiramwo ke ama views video bakora zibatwa amafaranga zibatwa amafaranga murabizi usanga turukundane rero utarayiraba agende ayirabe indirimbo vraiment ni nziza ifite amasanamu meza kandi n'uyu muririmbyikazi wacu haje umuntu yasohanye n'umunyarwanda mugende mwereke no muri commentaire mushyemo drapeau y'u Burundi mwereke yuko twe turamushigikira bana yese ashobora kubona mu commentaire akavuga yuko ari abanyarwanda bako aramushigikira bonyene natwe turabarundi mugende mwereke yuko drapeau y'u Burundi iri kuyaseruka cyane indirimbo Van Ice sindirimbo ya Kivumbi donc ni featuring na Kivumbi indirimbo iryoshye kandi indirimbo ifite n'amasanamu meza umushigikire Van Ice umukobwa ariko arabikora neza cyane n'abantu bataraja kwiraba bagenda kwiraba kuri YouTube ya Van Ice vraiment mumuhe ama views bakina ama views indirimbo igeze kuri 43k ego kandi n'abatangira n'abantu bataramubwira abantu ariko je ndatangara ikungene indirimbo ushakora nk'abantu ufate kanjura raba aba subscribe bazafise bigikunde basha mugende bro migwa rukundo mushigikire murimbikazi wacu abakobwa badufise baririmba si benshi cyane iyo umuntu rero agize iyo effort akaririmba mugende muyirabe vraiment indirimbo iraryoshe cyane nego okay dushigikira ivyo wacu another song novuga yuko ari kintu nogico ndayivuze ko habize 2 semaines indirimbo X Love ya Isimbi ari kumwe na Dramati novuga yuko yarakoze ibiganiro bikwiye mu gihugu cyacu Burundi ndetse no mu Rwanda iyi ndirimbo nibaza ko atamuntu numwe ataraja kuyishigikira asanzwe akurikirana Magic Channel TV na cyane ko nabonye hari ikiganiro cyaci hano kuri Magic Channel TV ni indirimbo imeze neza cyane Isimbi ari kumwe na Dramati yaravuye mu gihugu cyacu Burundi arafata rutemikire ku ncuro ya mbere ndaza n'umutaka yes ni muri kesta kumutanga cause of you my babe I'm cheating araja mu gihugu cy'u Rwanda aja gukora ino featuring so nabone tubandanye tubashigikira no Murundi yakoze n'umunyarwandakazi ariko attention Isimbi n'umurundi avuka ari urenganye mu kabezi ari hejuru mama we ngo niyavuka abarundi rero kubarundi bisigura yuko aravanze rega abanyarwandakazi n'abarundi na president yarabivuze ko turi bamwe dushigikirane ariko ntitubashigikire nabo bareke ko dushigikirane ndaguhiki nawe ukampereza kino uko bikose nibaza ko yaronse promotion ikwiye abatarakora promotion kuri iyo ndirimbo Isimbi dari kumwe na Dramati babandanye gushigikira iyo songe bwire bandanye kugira ego harakantu nashaka kuvuga juste gato basha umuririmbyi amaze gufata agashaka gusohoka agasohoka ahagenda kurondera hanze kugira ashobore go ateze imbere umuziki ariko natwe twamenye siho turi ntibashigikiye bakoresha uburyo bwinshi kandi bagumashaka basohora ibintu byiza bitunezereza natwe mu kubashigikira kugira tuberetse ko turi kumwe tugere turabe indirimbo zabo tubashigikira ego reka tuve
kwa Dramati na Isimbi dusimbire ku mwanditsi w'indirimbo Bujavile ubona wese undi ni Easy Boy. Easy Boy yagarutse inyuma ya Bujavile yagarutse atuzanye indirimbo yitwa Wesha. Jaka kana ndakatake nipime kabisa ndakatake Jaka kana ndakatake Jaka kana ndakatake Jaka kana ndakatake ndakatake indirimbo imeze neza indirimbo iryoshe cyane abantu bari bavuze yuko Easy Boy inyuma donc kata indirimbo iri hit adasohoka kandi kutuzanira mugabo wesha indirimbo iriko yabica bigacika indirimbo ifite vibe kandi indirimbo ifite beats nziza siko muravuze kandi ifite na video ya bien sinzi yuko murabona ko Easy Boy akora ama video mu site Yego. So icyo novuga Dikra hari umuririmbyi hari kugira look Easy Boy nimwe marineze novuga yuko bivanye n'ukuntu yambara n'ukuntu ameze n'umuntu umubonye gusa cyo vuga ati kubera look y'ukuntu yambara bien ukuntu ameze cyo vuga ati uno muririmbyi so kuba ariko arakora ibintu hazi byaranangiye Big Fizzo ko nara postinze linki y'indirimbo yiwe ibintu byanejereje so Easy Boy nimwe baririmbyi aba upcoming ariko baraza neza bariko barakora indirimbo ziriko zirinjira mu bantu mu mujyi ugasanga twese tuko turatamba erega gusora indirimbo urashora ni nk'indirimbo ujya mu w'amapiano bujyanye nta muntu atawushobora usanga ari utuntu duke ariko dufise akamaro tuza gutuma umuntu anagira na vibe so Easy Boy respect ku ndirimbo iruka kuduhereza ubandanye ukora ejo hazoba heza no musi ko turashiramo inoti ariko ejo nawe ari umusazi yinjiza cyane duhamagara abantu bategura amasho guhamagara abantu ariko barashira kanoti mu bikorwa byabo abantu nabo bahaye akanoti atabikorwa bafise ahubwo bakwiye kukabaka bakagahereza abantu bakoze kubera ko umuntu abegwa n'impembo mu gihe yakoze yeah of course Abarimvyi bacu bakora neza so bon nizi indirimbo zasohotse ba yetwe batwibagiye mu natubabarira tuzoyivuga ubundi munsi kuvuga ngo twayibagiye nakanya niturambira abantu dukora isazi ibiri kuko umuntu kugira arabe ikiganiro cy'isaha yose nitwabibagiye kuko n'abarundi biwacu ivyabo turabibona turavuye kuri part 1 y'indirimbo zasohotse reka tuje kuri part 2 y'indirimbo ama coming soon y'indirimbo zizosohoka bon sinzi ko muje kubibona nka jewe ariyo cover eje gusohoka ubunyene right now y'indirimbo gute indirimbo inzoga ni baby indirimbo ya Double J akiri ku Billyman Boy featuring tukiraho nyene ndiko ndabona ko atangura Double J hagakurikira kiriko hagakurikira Bruce Melody iboneka ko indirimbo izova postinga ku rubuga rwande rwa Double J ya none ugerageje kuraba batanguye umuntu wese afise channel yiwe handitse Double J featuring kiriku hamwe na Bruce Melody kumera urabona yuko kuri cover hariko logo ya Billyman Boy kuko ni Double J na kiriku ndetse na logo ya Bruce Melody ijya management asanzwe arimo ya coach Gaye of course bon indirimbo irajeje gusohoka cover ubunyene bon indirimbo izo imeze neza ku bantu bamaze kumviza kaese gatoya kumviriza kirikuba ariko ararapa indirimbo imeze neza cyane indirimbo iryoshe bagiye gusohora amasanamu mu gihugu cy'u Rwanda n'indirimbo niyo yakorewe ndibaza niyo yakorewe Rwanda indirimbo izo imeze neza nabanyene mu bashigikire mwe muragenda kugira subscribe kuri channel ya Double J na Kiriku turamenya izoja indirimbo mwe muragenda rero kugira subscribe kuri channel yabo hama mubone igikorwa ciza nabaririmbye bafashe indege udemikirere bagenda mu gihugu cy'u Rwanda bagiye gukora featuring ese bagenda bajanye no musiriste mu director ariwe John Lare bamusanzeyo niyo bamusanze ariko novuga yuko ini project basanzwe bafitaniye no musiriste deja ariwe K Mars niwe yabambise ari mu gihugu cy'u Rwanda reka tuvuga ati tuyakirana igicika kuko abanyarwanda ariko barabona ko umuziki wacu kubita apare y'indirimbo Double J yakoranye na Kensol baravuze ati Double J respect turabona Alvin Raje featuring Bwiza haraje Bifeso Ndofro haraje Dramati no munsi haje Billyman Boy so novuga yuko umuziki wacu natwe hari cyo uri kuramara hari cyo kuramara abanyarwanda na cyane ndetse n'abarundi kuko twese hari cyo dukora n'abanyarwanda ari cyo bakora kuko niwo mbwindirimbo y'umurundi n'umunyarwanda ku munyarwanda toyiraba dukunda kurira ngo abanyarwanda ngo ntibarabi iby'iwacu ariko nibazizo featuring ko bazoziraba reka tuve kuri Billyman Boy dusimbire kuri Empire Avenue ni Sadra Mabafre n'amabuye Bizimana Babakar Karum Sadbi niwe aheruka kuduha album y'indirimbo nyinshi cyane ni indirimbo zimeze neza ku bantu bamaze kumviriza album ya Sadbi
bagendeye ku ma platform yiwe baraza kubona yuko Sadbi ariko umuntu ashaka gupushinga indirimbo ziwe ku ma platform kuri Boomplay, iTunes, Spotify, ashaka kuronka nafizo yarabivuze reka turondera amahera hariya abatuze kuyaronderera mu nyuma kuri YouTube. Bon, ni ibintu byiza ku muririmbyi amaze kuvyiyumvira. Sadbi yasohoye indirimbo ziryoshe mugabo aracariko araduha inani yo kutubwira ati asohore indirimbo video iyi ni donc ni video yaramaze gukora video y'indirimbo zibiri donc ariko arayikishamwe donc iyi video yokora ni Sadbi nawe nyene mugende kumviriza izo ndirimbo ziwe ni indirimbo zimeze neza cyane bandeza kuri YouTube sinzi so ariza dariho tiki maji indirimbo vraiment maze kumva kanu gatoyi ari ziriko niza tarashirako vraiment ino album izobitesa so bimeze neza cyane abantu bataje kugira bagende kugira urumva Sadbi arinza haguruka akaduha ariko ko nabonye kava bivuga ko wazuja gukora amakonsere muri Euro yego natwe nayibonye amakonsere ngana ama media tour nibaza ko ari concert si media tour na makonsere hanze ko media tour za Belgique za hari amakomantere yariko arasohoka ko Sadbi ngo aratubesha ngo rusha ntagwara ariko abafani bataramenya Sadbi kuri ijya nani ijya wetse gute ijya award yari yanose Rayvanny wetse gute yari kugenda New York Sadbi imwe novuga ko yarata mzenya Afrima Sadbi ubwa mbere muri Afrima mwarahariri ndetse n'abaririmbyi bacu ariko gushika n'ubu naragira ama video bavuga yuko Sadbi ivyo bintu atari ivyo man mu gihe mbonye batifite confidence nta muntu numwe adoda kubagirira confidence cyo nikiba ngiye muzogomera yuko Sadbi agende muri Europe gukira media tour man ibintu bisanzwe cyane ko Sadbi yogenda Europe kugira media tour ibintu bisanzwe ko no muri Sadbi ari international genda byemeze ko Sadbi ari international ngo ijya visa Schengen ntayararonka ngo inteko araposta ngo atayararonka iki bon nta ubizi vyiwe gusa mubizi gute ubona hayona nuko vana ukubeshe ko baraba ariko araposta bivuga ngo ntayararonka Sadbi muye kugihuza cy'indege ibyo novuga byo ashobora gusohora cover atararonka abavuga ati iyo visa Schengen ntarayironka ibyo novuga byo ko abivuga n'abatabivuga bose bafise impamvu babivuga kubera ko iyo bavuze ko Sadbi iyo bavuze ko ariko aratubesha nuko bamaze kubona ko hari ibyo amaze kubabesha so bishobora kuba byo cyangwa n'ibibesha ariko nimba ari byo Sadbi bonne chance ariko nimba atari byo nibwa ubesha nyene bimwe byo kuvuga ngo twambara miliyoni 50 je kuri konte nanacho mariko je namambugisha ukuri mu gihe udafise amahera avuga ko atagufise ariko ntabwo ufise miliyoni 50 guys biragoye nico kintu ko ndabiya cyo gufekinga of course abaririmbyi baje ba faking ubuzima mu gihe uzovuga ko wambara 50 million wowe kubwawe rinda kubwaza kwibaza ngo uri kugira buzz si buzz kuko wa muntu azogwa show azavuga ati none ujya aze 50 million kuri compte yambara ikirato cha 50 million none je nzomuha 2 million amazo mfashi bari twima amashogo cyo gende twima amashogo hari umuntu sinza kumuvuga izina ko sinshaka kumuvuga izina hari umuntu byaramaze ibisa bikora sivyo kandi baracabikora yita umuririmbyi ngo bari amahera menshi uri gufekinga ubuzima bro je ndabikubwiza ukuri uri gufekinga ubuzima kandi rero nawe nyene kandi rero nawe nyene reka ndavuga kandi rero nawe nyene n'amasho igera aronka bro n'amasho igera aronka bro je singi umuntu wasingi iki bro ubandanyije gutyo vraiment n'amasho zo kigera aronka bro ba dramati bose bambara neza ba bface bambara neza sivyo mugabo nuzo kigera umva bface yakakobwa ati ngo wambara yanga mani yama nyishu misi ngurire cyangwa no wazinguriye voilà siniko ndagurisha wewe mu gihe wenye uza kuvuga ngo wonye ngo nambare ngo nambara amaya gutya na gutya mani kuri gufete ngo basi mabomvuga ati ngo mabomvuga ngo just bufana wego sindiki ari show maze kumubonamo oya nta nimwe bro none ninde pone azongegera amubwira ati bro ndagukeneye muri show yanje mu gihe yumvise ko yambara 20 million mu gihe yumvise ko yambara 50 million mu gihe yumvise yuko aragenda asoma telefone asoma telefone agira gutya ana gutya na gutya bro sérieux vraiment ni guhindura canke ni guhindura ahantu uri abantu mugendana abantu mugira iki badramati bose ngaba bajya anye bambara neza je sinda man tuvuze ati tuge top 5 y'abaririmbyi bambara neza sino namushiramo jewe badramati je no bashiramo ko n'abaririmbyi bambara neza sivyo so bro ni kuraba tukareka gufekinga ubuzima kandi kubonye ni gutwonona n'umuziki wacu vraiment tukareka gufekinga ubuzima hama
dukore neza bro kandi uri n'umuririmbyi mwiza uririmba neza ufite rap ya bien je nakubwiza ukuri ufite rap ya bien mugihe rero gifaking ubuzima bwawe n'amasho zo kigera uronka urumva ngiye ujya kandi mbwira n'abandi baririmbyi bose bacu mugihe mu gifaking ubuzima n'amasho muzigera muronka iyindi novuga yuko ko imwe mu masanamu novuga ko twabonye n'amasanamu tutari tumenyereye kuri Big Farias amwe mu masanamu novuga yuko asa neza ari ahantu sinzi ko mwabonye ya location arimo ahantu hari amabuye sinzi ko mwabonye Big Farias ni sanamu nziza cyane biboneka ko atari mu gihugu cy'u Burundi yo yakoreye amasanamu ugerageje kuraba post ya postinze biraboneka ko agira duhiki ko gishasha kandi amasanamu atakore mu Burundi amasanamu meza cyane. So guys dushigikire abarundi araje muri umwanya ari kigano bakoresha yavuze ati jewe nzobareka ariko nzoza ndabapomora mahit bavuze yuko afite indirimbo zishika kwijahama gera zifise byamutamara zifise kubyaha no ko Fizo legend n'umutama Fizo n'umuregend bro ariko araza nabanye naraje Fizo narigera avuga ngo yambara 50 million iki nabanye naraje ko aracakeneye nanjye naracakeneye amasho kuko n'umuregend wanye navuze yuko Fizo arashobora kureka umuziki akicara akabandanya abayeho manashonje kandi yo bakwera yama platform sivyo ma yaba platform ibintu bariko barakora sivyo ariko namuha amahera sivyo kandi aracakeneye n'amahera y'amasho sivyo umva mu gihe rero nabonye nakiyakeneye narakora ibintu nk'ivyo sivyo turarabira kuri bakuru bacu turarabira kuri bande sivyo so reka tuve kuri Fizo na Lolilo ariyo indirimbo agira sohore indirimbo shasha ya Lolilo igira sohoke nabonye ni kuba turagenda kugira subscribe Burundi bwejo voilà yakoreye amasanamu yakoreye muri Dubai of course ngenda kweto agira subscribe kuri channel ya Lolilo nabonye tumukurikirane nabonye n'umuririmbyi mwiza nabonye n'umuregend so reka tuve kuri party ya kabiri ya ikiganiro cyacu dusumire kuri party 3 ya ibitaramo bizoba hari igitaramo kizoba cha komedia azokora nabo nyene tumushigikire ubu ni December vraiment ni amasho agiraze kizoba le 11 nimba nibeshe harona kuri Miki voilà iri kuri large yego hazodana bakomeze benshi tuzomona bari bamutima ba defense abakomeze bose bashigikirana bose kiginga kora show abakomeze bose baraje kumushigikira na hawo nuko nyene bizogenda azoza kumushigikira yes ibyo bintu biraryoshe no mu muziki babigenza uko nyene bashigikirane berekana umutima w'urukundo beko unamutoye bamuduze biraryoshe kubona nka Fizo ashize nko kuri stati yiwe nka link ya dufate nk'umurinzi muto novuga arabashira ko ba D1 bande biraryoshe cyane uko umuririmbyi nimubone yuko D1 ariko kora amasho ubunye ni Fizo yasemereye aravuga ati wo mupetsi muko muramubeteza wo mupetsi ari mupeteza zikuririmba ni Fizo arahagurutse man nabuze cyakora muri uwo mwanya arahagurutse ngo video abantu nk'abajya bazi boza barahaguruka akavuko nyene ora abantu gusanga umuziki uri kugera handi hantu so iyindi show ihari ni iwacu concert ni concert izobera kuri hotel Tamburine ni hotel sanzwe iri mu Kayanza iwacu concert aho D1 ni genekezo rya gatatu kuri wa gatandatu izobera kuri hotel Tamburine ni hotel novuga yuko bigeze gutumira ba Bifesh ba Kiriku ba Daboje ku ino ncuro umuririmbyi D1 yavuze ati ndaduze mu rugi wacu bayise iwacu concert ngiye kurondera amahera y'akakamate yavuze ati jenge na amahera y'akamatera ko kugurira mama kuri no munsi novuga D1 ko ariko araronka amasho inyuma yo kuja mu Rumonge agakubitira mu Cibitoki cya Rugombo ubunya akabagiye mu Kayanza urumva ko ari ibintu bimeze neza cyane agiye kurondera y'akamatera turaye ko azogasiga hari ya nyene so nibaza ko toja kumushyigikira nawe yene ni mu Kayanza hotel Tamburine igenekezo rya gatatu ku munsi wa gatandatu of course ego reka dusozere tubabwira abarindi bose twabwiye indirimbo ziri mu gusohoka izasohotse mugende ku ma account ya YouTube yawe y'abaririmbyi mugiye ama subscribe mugira vraiment indirimbo ziryoshe baritanga ntako batagira mugire effort vraiment murazi bashamo effort zose bafise kuko ibintu bimeze neza kugira ngo ama video asa neza baragerageza bagasohoka igihugu ni cash amafaranga asohoka guys mugende kutiraba baronka ama views niyo bakeneye so
reka mbanze shimire The Sheep. Wagwan. Starboy The Sheep audio from Star TV. Akona kandi kazina kubuhizi. Bro, The Sheep. wakoze cyane kuza muri Magic Chance. Mwagize neza na. Tugoye bro, wakoze cyane man. Jesse ngorana. Je umpamagaye ndi mu rugo naho mba njyamye ndi mu gitanda. Numaze nambaye iboga bazi. Uno bita The Sheep. The Sheep Starboy. Si tiens. Wakoze cyane kuza mu kiganiro. Harakana zagira. Coucou coucou, j'espère que vous allez bien. Coucou coucou, j'espère que vous allez bien. Bo, kera tukiri abana, hari ukuntu tumviriza ikiganiro bita yaga kibone. Ujya umuntu akoresha ikiganiro yari umumama wazamva coucou coucou, umwana wakaca yishura coucou coucou. Ndenga wara telefone? Nara telefona. Wakoze Magic Ariko ni Chance. kapye c'est bon. Wakoze Magic Chance, wakoze kudukurikira. Cyo tubasaba ni kugenda kukumviriza indirimbo z'abarundi bacu no kubandanya mudukurikirana cyane ngako ni Magic Channel TV turabakunda cyane kiganiro cyane Buja News muandanye mudukurikirana bye bye ciao big up